aha urumva ko cakiri kibazo ndavyibuka nyene nanje nagumye ndavyumvira ariko jambo wambwiye none ndabona twashikiriwe kweri bo fasha rero twumva ukuntu twabigenza dafise duhera duke twopanga akazu tukaba turabaye mu canke umva gute kubura umukobwa nawe kuja mwibarabara ni kibazo bro umva twabigenza gute none uvuze ko twopanga atana akazi ufise iyo nzu yocu iri hamenyo umuntu yokoresha udufaranga duke afise umuntu agasatira burya nani ndavyumvira ko ndabura iyonja niyomva kweri Constance nezereje cyane no kumbwira kumpa uno mwanya ndabishimye kandi nanezerewe cyane merci murakoze namwe gushima hama kuvyukuri naripfuje cyane ko dushobora kuganira tukaganirira ahantu hatuje ariko kenshi wagiye ubigwanya ntiwabikoze ariko nagomba ndakubwira yuko ndavyipfuza cyane nta kibazo n'ubu wambwira no iyi nzu tuyiganiramwo kenshi tuyamamwo kenshi nicyo gituma nshaka ko dushobora kuja ahantu hatuje hari akayaga tukaganira nawe ukishima nanje nkishima mu bisanzwe banyakubahwa jene nababwiye yuko igihe cyo gusohokana n'aba ari bo bose canke nabo mbonye carandenganye kuko ubu fise kwanza n'umushiri wanje estime wewe ntameze nk'abandi bantu basanzwe kubera ingwano yiwe ntakoresha ingumu ntakoresha imigere ntakoresha amakofe ahubwo iyo yakaze bibaye ngombwa akoresha n'urusoro niyo mpamvu rero ntukwigerezako ngo nitwaro komba numva nshaka ko ariko kose ariko no ngaha twoganira kubera ijambo ryo ngaha ijambo si kibanza ahubwo ijambo ni ryo muntu Constance wowe uzi ikintu bita ikigirwamana nyacense ngo ibigirwamana no sinkwagirije ko usenga ikigirwamana baratubwira ko kera basenga ibigirwamana iyo ni Bibiliya no munsi baratubwira ko hariho ibihugu bimwe bimwe bigisenga ibigirwamana wowe uzi ico kintu ikigirwamana ku muntu icari cyo ndabona ko utabitahura umva babivuga utabizi Constance nimba umuntu ashobora gutinya Imana imwe yo mw'ijuru ni vyiza kuko niyo yaremye isi n'ijuru irema n'ibiri kuri yo vyose ariko iyo tugeze ku kintu kanaka reka mvuga ibido mvuga igitungwa mvuga umuntu kanaka mu buzima bwawe ukumva ko utamubonye umutima wawe udashobora gutuza ukumva yuko uwo muntu utamuronse muri we udashobora kugira amahoro ukumva ko asumba ibindi bintu byose atari Imana yonyene y'ukuri ico ni ikigirwamana kuri wewe yego mama hama Imana niyo yashizeho urugo nimba urugo rwanje ndarugize ikigirwamana cyane mva utakiba bitwaye ko Imana yo yarushizeho reka ndarugira ikigirwamana nkuko niyo yarushizeho nzoba mparaniye agateka k'urugo rwanje Constance si ibindi nkuronderera nshaka ko twicara ahantu hameze neza hanyuma tukaganira nkagufasha gupanga iby'urubanza rwawe nta kindi ngamije nico sawa numva ari byiza hama
ndumva ari sawa kandi je aho bigera no kuri nabona mwadufashije ibintu bitari bike twabashimira hama nta ngorane ko avyifuje ko tuja ku kiyaga nzoca ndamutelefona ndamubaze kugira mpe isango n'umunsi hama tugende tujanye ndaguperezante ndanamwereke kuri nk'umuvyeyi wanje yuko ambaye hafi nta ngorane turi kumwe twese turi batatu kugira tumenye nyene ingene Yesu agera neza. Constance Berenice suruvuga amajambo amwe wavuganye ko wari ngaha nta soni wowe kuva no kuri reye ngaha Berenice ubu harageze ko nyoko wamubonye ubumengo ubonye Imana mama wowe rafashe nabi ibiki kuva no kugabuririye wewe ndakugaburira Berenice ubu harageze neza cyo ko kuntanga ubu muri kumwe rero muri kumwe nane kutavuga nyoko muri kumwe none kubeko wacuza kuturega ubonye ko yari umushitsi wowe waje kuvuga ibyo gute wamumwe ko abangaha gute se ukwiye ko gukurikira Yesu yagiye kurarengera uvuga ibindi ariko vya se uvyihoze tareka gukomeretsa uyu mwana mu mutima kandi ivyo yavuze nta bubeshi yavuze nta kintu yabwiwe no hanze yavuze nivyo yabonesheje amaso yiwe apana rero kumurya umutima yitire mwana ucute kumwutsa n'urupfu rwase mune kwera yakuretse akashabude ni hatari aho ivyo si vyiza guturira ku mwana mu byo nk'ubwo we nawe uraza amajambo yavuze ujya munsi wanyibagiye bivuye kuri ubu katurega kabo jena nagerageje kuvuga ko umushitsi mugabo kari kamaze gutura mu iturufu zari bigoye kugira ndabikure yego nimbiryo ko sera arikoze ariko ntiyoce umwibutsa n'urupfu rwase ego urugo maze kuruhorera mu bibazo byinshi niyo mpamvu wumva nanje shabure yahe bakaduka none ngire ntegashaka mbe washavuye nihorere mwana nshavuje umwana okay nacu bitwaye kandi ndabigeze ngaho mbega uri mu mizima wo kumaza imizi mbona mengo ibintu byo kwitwikira ibihuzu birebire ibyo nibikari nabari muri Constance yambwira ngo yavuga ko uri kuri kinga muntu uzeye kugira ngo utware abagabo babandi naho nyine yari yabivuze ko yavyibuka canke yarabitse Chindi mu mizima ariko ivyo uri kuriyumvira ntabwo ari byo kandi nabyo yavuze ntabwo ari byo ati yarabeshereye yabeshe no muzima si umuntu nk'abandi reka ndagutera inkuru rero mvuye kuri wa mugenzi wanje ibintu mbonye sindakubesha binyeretse ko image y'urubanza rwawe izobirenze tu yoji yewe reka jeruze warurenze bazi impamvu zo warurenze zarimwe abategetsi bambaye amapeta atandukanye agosha je nk'ubu urabona nguma mvyibuha numva ya kutanambwira ko n'ubwiza bwasaze bimbwira ntacuba uri keza kumva nyine ukuntu nyine amapeta wa yaga yewe ha uza urishima menga warose urundi runtu surundi runtu ni ikindi kintu n'ibintu bitaronkwa na bose oya nibyo gusa vraiment urubanza rwa ruza ruryoshe kuko ndavye ukuntu vyari bimeze ko uwo mugenzi bimpa ishusho y'urubanza rwawe kabisa kutihaniye ugwi wawe nawe hatari reka ntuzi ko ari hatari turasenga mbe nyine umutwaro naguhaye waba wibuka jana kuri ndawibuka none bigeze kubera uri mu rubanza rwawe uri kuritegurira ibyawe n'imitwaro abantu baguhora yibagira we ntabwo nakuvagira ko gusengera ariko burya imitwaro yawe iragoye gutese gute urazi impamvu umutwaro wawe ugoye ngo dusenge Imana iguhe isogi
na cyane cyane oya ubwo n'ubupfu ntabwo ari n'ubujuju sori urazi impamvu agiye aho ikintu numva wosengera wosenga kugira imana izoguhe umukobwa yemerwa n'imana ari mu buntu bw'imana afise imico myiza muri byose na hose kubera ko hajya imana irakunda umunyabyaha hajya nta muntu ataciye mu buzima bubi nta muntu ataciye mu byaha akizwa rega hajya akizwa umuntu nyine umuntu akizwa ibintu biba aba yaragiriyemo ingeso mbi aba yarakoze nizo umuntu akizwa hama agahinduka akaba icaremwe gisha akaba umuntu yemerwa n'imana n'ibindi hajya umuntu navuka yemerwa n'imana kubera turavukana kameremere tukavukana karande rero ivyo byose nivyo dushira hirya hama tukaba icaremwe gisha rero impamvu ndimo ndakubwira nkuko hari igihe wosanga urakundanye n'uwo muntu w'isogi mugabo ugasanga kameremere zose z'ubwoko bwose aracyazifise none erega iyo sugi wowe uharanira mugisha erega ubwo busugi buzocika mu minota 5 buzabuhetse si ubwo azokwamana imyaka yose rero ntazovyara ikindi naco wowe uzobimenya gute nso gusenga se nawe ne kuransengera ego ndimo ndagusengera mugabo igico nshira imbere wosengera umugore mwiza yubaha imana hama ivyo bindi navyo nari nk'ubusanze basubwo busoga bufise bashasanga afise zangorane zose erega aho wariteye kare mu mutwe ushobora no gusenga imana ikakwishura ikaraba urazi impamvu wewe basavye isugi imana yashobora kuraba mu bantu bose bayubaha bakijijwe nta sugi kirimo kareka umve kubera ko ibitobaho ugasanga nta n'umwe akiriyo hama mugabo gasanga umuntu afise za zindi ngeso zose bwa busogara bufise byoshoboka gute ivyo bintu ati byoshoboka gute none satani erega satani n'ikibereyeho kuvangira abantu oya yo manza niko ashitseho akarimbi oya rega nisigura ko senge ibyo byisugi gusa ariko kandi bisubiye none urumva rero noca sengera umuntu yahombaguritse oya nawe oya byibaze nawe je ndagasore kihanganye sinoca nza ngaho gusaba bahorombotse kare kashareka ariko tudushaka ibyo byiza ku buryo umugore umusize mu rugo utazikeka ngo azozana abandi bagabo bw'amazima bafise utugeso twishi nguma numva icambere jewe sinumva uri mu mizima ukaba ukenya nk'uko kandi umva ngo abamizima bafise amafaranga ngo bafise ibyo kurya byinshi nawe nkaba mbona umengo nyene wapi zagenze gute wewe uko kugira bimere nk'uko kandi wowe turi mu mizima Chindi mu mizima ariko ivyo uri kuriyumvira ntabwo ari byo kandi nabi yavuze ntabwo ari byo ati yarabeshereye yarabeshe no muzima si umuntu nk'abandi amazima bateye ubwoba gute iminsi tunanye ndakurya nuranja mugabo burya wote bukamfungura oya ngo marafisa ahantu muyora amafaranga nandi ivyo kurya byo mu bikurahe ko mbona je mama nawe mwambaye ivyo bihuzu birebire gusa sindabone hari n'igihe usanga abamizima bicaye mubwo azobona ikimangazine ciyewe ukabona hari ayuguruje ahandi ubwega amafaranga iyapfa ngaba bavuga ko mayakuri kuzimu nivyo ariko ivyo uriko uravuga bafite icemezo nanje nico gituma nawe kubajije kubera uri mu mizirima wambwe kuri ndagomba ubibwire neza udahishije kugira amenye ukuri kwawe reka ndakubwire rero ivyo vyose uvuze ni rementanya wirementanije muri wewe abamizirima barondera nk'abandi bagira umutima mwiza barafashanya ivyo kuja mu kuzimu navyo iyo aba ari byo sinari kuza gushumba ngaha ntari kugenda nk'uko bivuze nkaronka amahera nkagira ibiki n'ibiki canke tukagura n'ivyo tugura tukava mu bushumba nk'ubu ivyo kuvuga rero ngo baja mu kuzimu nk'ubu je nk'amacungu ufise wocumbwira iyo baca tukagenda tujanye ukabona ayo mahera yapfa
ivyo rero muza mwibaza ku bantu atavyemezo bifashe mu bifitiye nakazi kawe azokuyora uzovyemeza utagira niyo ubikura. jewe kuri ntikeneye nari nzi ngo aha ndaguye ko navyiyumvira kare ati ndamubaza ati ewa narabu unjana aho hantu muja kurondera kanoti nanje nja kugatora. Ivyo vyiyumviro rero sivyo ugwankomwa nk'abamizirima sivyo nuko vyivanamo ntabwo ari ivyo bintu byose mwiyumvira kuri bo. Ubundi n'abatari abamizirima ivyo uvuze barabikora canke bo bikora ariko kirazira ko wemeza ikintu udafitiye icemezo utarigera unabona. None nk'ubosha bakubwira ati tugende utwereke ivyo wavuze ko ari ivyo burya ntura ko vyo gukomerana kizire kuza muri yumvirana nabi kandi umenye ko atamwe ngo buri sato ibidahizwe. Ikindi naterera iyo mfunguye irandi mbwira ko rukunda kuvuga ngo baca basambana ubusambanyi bari barapfunze buca bwuguruka abantu bagasambana ibintu mwene ibyo je ndashaka mu muco ngahana bica bigenda byo sivyo nemwe mugize nawe muca musambana none bisigura ko yari rementanye. Ubusambanyi uwo ari we wese yobukora n'ubwo bari mu katolika n'ubwo bari mu poroto iyo ngesa ifise yobikora. ndamenye ukuri je ndashaka kumenya ukuri. Nafashijwe n'abamizirima turabanyempuhwe turabanyarukundo. Abamizirima mu bakwe ubaba vrema ngiye kubakunda. urazi iyo uzanye umukobwa w'isugi aho biryoheye ushobora nko gufata urugendo ufashe urugendo ugumana ivyizigiro ko adashobora kuja adashobora gufata abandi bagabo ngo azane mu nzu umugabo shaho uzane wahorombotse uguma umutima usimba uvuga ataha ko navuye ngaha yategeza kuzana ba bandi nyene ba bandi bamye bakorana. Niyo mpamvu mvuga ati akasugi kaba kakenewe nyene naho uravyumva. Sha sinakugwaniriza bivana nikiri muri wewe kandi ikindi naco je nibaza ko bo muri no myaka turimo no kore ubusugi sibwo bwubaka mbe warazi ko ubu hariho abasore ashira gutwara umusore agatwara umugore avyaye kabiri avyaye kane avyaye gatatu ari umusore kandi yihangana kamutwara kubera iki aba yasengeye umuntu w'umutima kandi nibisigura rega mugi bisigura yuko umuntu abaye umudamu canka avyaye bisigura ko aca bayamabarabara nyene muravuga rega Imana ifise ko yabitunganije aca yongera kabisa ugaheje kuvyara rero. Ndakwisabye mama wanje uragenda muri seminari babikwigisha n'abantu. Reka yuko umudamu basi dufite nk'umudamu avyaye rimwe nimba afise umugabo umwe udende akanavyara waruzi yuko yoshobora kuba mwiza gusumbya umukobwa kumusabana n'abagabo 10 akabona n'abahungu 20. Bityo biterwa n'ubuzima babaye mwariko. Unashivyo tubirekewe Imana izoguhivya mu kwiranye tu. Ariko gusa nyuma yuko gusa nshaka umukobwa w'isugi Costa ndashaka umukobwa mwiza yisiga kanata. Arumva apana babandi bisiga ukamenga nta cyagiyeho yisiga kanata agafisa kabiri nyene karembye. Nyuma y'ibyo Costa ndakunda ikintu bita salade. Yarumva daire iminsi tubanyura bizi ndakunda gasosi gatetse neza. Imana mu vyitazibagiye zo ndabira umukobwa ametse rero ashoboye ibyo ati rero ntizogasiga inyuma rero ngase namudaga gucoperozi natoba bishoboye zo kiguha umukozi aze gukora neza gusa mugisha bajya za gukora Yesu ahubwo gusa ikintu nyene mbona wenda kigihaza wewe burya bizokugora n'uwo mukobwa uzozana ufise bajya abana batagira se na nyina urabona azohava nyene azaguma kwagiriza amakosa ngo raba burya wewe ngo wari umugabo erega abantu babadamu turagoye gutahura ibintu ndetse kubesha najewe nk'ubu ngahasi ndiyumvisha ko bajya abana tarabongera bavyaye hanze naje tibanye igihe kinini nguma mbona mengo nyine nabi wawe
ariko kaye kubera iki Dakashareka. none umaze kubona nyina wabo Hariho abahungu bagenda hiyo hanze bakabyara ku bantu batandukanye kandi ikindi nacyo burya ntuzenya kwine na Ruramengo ntibasa akagenda akabyara hanze ku bantu batandukanye agakubagana hanyuma hariho umuntu atabashaka ko amurerera abana avuga ati je abana banje nzobirerera icyo kuba cyane je nk'ubu sindavyiyumvisha nyene sample zakora abo nyene watoye bisigura yuko mu bantu maze kubona umutima mubi ari je wa mbere ntoshobora gufata neza abantu oya ntiduvuga ivyo gusa nyene niko ari n'abakobwa hewe gusa nzobakumbura zimwe twikundanira zo zirabantiza nk'indwi imwe ndabagumana reka nenda kubwira ntakubesha bavuga ngo cira birarura bajya abana umva nubwo hoze ikintu kimeze gute kiza kibagana nateka umunwa ngo gashaka kameneka cyangwa kavunika numva ko ari wawe nabi wanje gute nabi wanje kubera ko ndabatunze nabatoye bakiri bato no musana barakuze rumba abo nabanje mburazi constant nubwo numva ntorongora bajya numva bankwiye Shana buratubeshe kwe oya nibyo bajya abana ndabakunda cyane ku buryo reka ahubwo reka iby'abana tubireke ahubwo raba ujye mu byawe rekera abana sha reka nigire nabaretse yata Mugisharega naho nimuna nka kunyitaba no kugurura ndazo uracajyana Jendigiri urabona ukuntu ndaguhamagaye ngo uzura bivyo ntwaye ejo utazombeshera ngo je ngo nakwivye kandi ndabona muri no mise wo gumunyigenzago jewe nakwankiye nase nta mariage je nkora ndi ngaho wawe ngiye kuyikora ndi mu muryango kandi rero ivyo vyumve kandi untahure bayi Jendigiri Mugisha Mugi kandi je ndagiye je gusa ntuzombeshere ngo je ngo narakwivye gusa icyo ndagusabiye uzogira umugisha mu bawe no mu vyawe nanje nzorora nigwe kandi ndagutumiye kuri mariage yanje uzozura bingene Yesu agira neza we warugiye he nyugura nigire nari ibindi ndimo ndasigura Mugisha nyugura nigire uje nene jenga hayi wawe ndi mboba ndumufungwa ngoro ntakonda ko genda rumene oguru genda Chisi ndimo ndagutahura Ayigaye none umbuza kugenda nkanenga hiwawe je ndumufungwa ko arico shaka kukubaza ngubwo rubomo rugenda je nyugurura nigire rubomo reno rugenda nene ndaguheraniye basi gashaho
ano murafyine womperanira utomperanira subira mu nzu hariya je nsubirayo kugira nti kandi burya rero we narakwirereye ko rero burya nturamenye none se ngugo rubomore hanyuma ugende sinogaye wanje mugisha mviriza renda kubwira je sinimo ndanikira menye ikintu cyose cyo mwisi kizoza cyitambika imbere y'urukundo rw'iwanje ico ni cyambere ikindi kigira kabiri umuntu yoza mbuza intumbero yiwanje namenye no nkungurura burya je rero ntunzi je wa mugisha je ndagusumba ikindi kigira kabiri je ntitungana je urazi ibintu bimaze gucamo je uko bingana kandi ikindi naco je narize karate nta muntu amahangara imbere ngaha no gukubita ingumu namenye y'imbere yose nkayahungurura ugasigara wibaza ko wowe uri boss wanje jenga ndetse ukubesha mugisha kuneza wawe cyageze wese ndakubwiye witonde nawe witonde je mbuza kugenda ngaye iwanje mugisha jamhera turufunguruza we urabona ivyo uri kurakora ngaha none wowe uri giki mugisha je ndagutumurura Music